mwiriwe bivanye n'aho muherereye, tukaba tugeze muri ca kiganiro twese dukunda co kwiga indongozi ya Bibiliya twiga buri munsi. Ku bantu bacuguriye ishene twibutse yuko muvyonda kurako aho handitse s'abone canke subscribe bivanye n'ikiri mukoresha mu kugira mushobore kuza muramenyeshwa ivyo turushirako buri munsi, muvyonde kuri ako gakengere kugira imisi yose muce mubimenyeshwa. No munsi akaba ari umunsi wa kane itariki 1 Mukakaro, tukaba tugomba twige icigwa kivuga ati ubwizigirwa ku itegeko rya Kristo. Mbere ya vyose reka tubanze dusenge. Uragoroka Data mwiza, uragoroka wo kwizikwiye kwizigirwa, turagushimiye kuneza n'ubuntu bandaya kutwereka, turagushimiye ku vyigwa vyawe bandaya kutwibutsa, turakwingiza ya Data mwiza mu gihe tuba tuko turiga. Je ndiko ndigisha, turagusavye uze kubana nanje, ufashe abari we wivugira, uduhe gutahura ivyo twiga vyose kandi uduhe kwama tubizirikana, uduhe no kutavyibagira, uzobukoze mu izina rya Yesu, amen. Imbere ya vyose reka tumanze tumenye insiguro et definition y'ubwizigirwa ku itegeko rya Kristo. Kuba mwizigirwa rero kuri Kristo bisaba kwiyemeza gukora ubugombe bwayo. Ntushobora kuvuga ko uri umwizigirwa ku itegeko ryayo canke ko uri umwizigirwa iwe mu gihe udakurikiza ivyiwe, mu gihe udakurikiza amategeko yaduhaye, mu gihe hari ivyo ukora bidahwanye n'ivy'Imana ishaka. Tugomba kumvira amabwirizwa yiwe, inyishu bitanga umutima uterera hamwe n'umutima wiwe kugira ngo ukize abazimiye, umutima ushira imbere ibintu Kristo ashira imbere. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere igice ca 2 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Ivyo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri. Reka dusome kandi no muri Petero wa 2 umurongo igice ca 3 umurongo w'9. Haravuga ati umwami Imana nitebeje isezerano ryayo nkuko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Amen. Hano rero baragerageza kutwigisha muri iki kigo, baragerageje kutwigisha cyane kudusigurira birambuye kuvyerekeye amasomo duhejeje gusoma. Baratubwira ati Imana iraje ishinga n'agakiza k'abantu, nta gisumba ico kuriyo. Nico cifuzo cayo kivuye ku mutima ko bose bakizwa kandi bakamenya ukuri. Ntishaka ko hagira n'umwe arimbuka, ahubwo yifuza ko abantu bose bokwihana. Hari uwagize ico avuga ku busobanuro bwa Bibiliya no mw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi, aho avuga ko ijambo ry'Ikigiriki ryakoreshejwe gushaka ari buromai, risobanura uguca bugufi kw'impwemu, nko kwifuza canke gushaka. Ubusobanuro rero bugira igabo yagutse ku ijambo rito, ariko ijambo ry'Ikigiriki risobanura ariko ni ara, vyakoreshejwe ngaha mu gushira akatuzo kw'itandukaniro riri hagati yo gusobanura nabi kamere y'Imana, bivuga ko yoba ishaka ko bamwe barimbuka, hamwe n'ukuri ko ishaka ko bose bakizwa. Ivyo tubisanga muri The SDA Bible Commentary volume y'indwi kuri page y'amajana 615. Itegeko rya Kristo rivuga ko buri muntu wese muri twebwe agira uruhara mu butumwa bwiwe nk'icabona c'urukundo rwiwe. Ubuntu n'ukuri vyiwe ryavutse ku cifuzo ciwe c'uko abantu bose bokizwa. Kuri aya masomo no ku vyo bahejeje gusoma ngaha, bariko baratubwira ati yuko Imana idakeneye n'umwe yuko rimbuka, nta n'umwe ikeneye kwarimbuka. Niyo mpamvu ikidutije akaya kugira dushobore kwikosora canke dushobore kugaruka kuri yo.
abantu bose bagiye kure yiwe bashobore kugaruka, bashobore no kwihana, kugira ishobore kandi kugira kudukiza, hama Imana ishobore gushitsa iryo sezerano. Reka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 13 umurongo wa 4 umurongo wa 47. haravuga ngo kuko Umwami Imana ariko yatubariye ati ndagushizeho ngube umuco w'amahanga, kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikirize agakiza. Amen. Reka kandi twongere dusome no muri Yesaya igice ca 49 umurongo wa 6. aravuga ati kuba umushumba wanje ugashira hejuru imiryango ya Yakobo, ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ivyo ntibihagije, ariko kandi ndagushizeho ngube umuco wakira amahanga, kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikirize agakiza kanje. Amen. Hano rero muri aya masomo abiri bariko bagerageza kutubwira ati dutegerezwa gukora ikiriro kugira dushobore kuba abana b'Imana, canke kugira dushobore kwerekana yuko dukorera Imana, ko dakorera ikindi kintu. Ntushobora kuvuga yuko ukorera Imana mu gihe bindi nyene bavuga dusubiye kuri umutwe w'icigwa uvuga ati ubwizigirwa ku itegeko rya Kristo, aho badusiguriye icarico ubwizigirwa ku itegeko rya Kristo. Nivyo tugarutse ko ngaha, kandi bariko baratubwira ati yuko tudashobora kuvuga yuko tuko dukorera Imana mu gihe natwe ubwacu tutayizigira, canke mu gihe twebwe ubwacu tutigisha ibirivyo ku bantu b'Imana, mu gihe turiko turazimiza abantu b'Imana. Dukwiye kutia attention aho hantu nyene, kuri ako kantu. Ntidutegerezwa kuzimiza abantu b'Imana, kuko abo bantu turiko turazimiza Imana izobaduharurako. Ntushobora kuvuga kuri ishengero ry'Imana hama ukaba uriko urazimiza abantu bayo, mu gihe uriko urababesha ubabwira ibitari ivyo, ubabwira ivyo bashaka kumva, udashaka kubabwira ibirivyo. Hano naho nyene barabidusobanura ati hari igihe ubuhanuzi bwo mw'isezerano rya kera bugira igikorwa kirenze kimwe. Hano intumwa Pawulo yafashe ubuhanuzi bwerekeza kuri Isirayeli no mu buhanuzi kuri Mesiya, maze abukoresha ku ishengero ryo mw'isezerano rishasha. Nimba ishengero ryirengagije canke rigasuzugura amategeko ya Kristo, bisigura ko ridashoboye gushira mu ngiro intumbero yo kubaho kwaryo, kandi ridakora umuhamagaro waryo wo guhanura isi. Haleluya. Ngaha barabandanya babitubwira ati nimba tuvuga yuko turi ishengero ry'Imana rya Yesu rya Kristo, dutegerezwa kuvuga amategeko y'Imana tukayavuga uko ariko, ntiduhindure na kimwe canke ntitwongereze na kimwe, kuko Imana yonyene ntago ari Imana ikosorwa. Imana yabishizeho ibizi, ntidukwiye rero kubihindura. Dukwiye kuba abizigirwa ku itegeko rya Kristo, dukwiye kuba abizigirwa ku vy'Imana yaduhaye, kuko no kuba abizigirwa mu bindi bintu mu vy'isi turaba abizigirwa bavyo, ariko kuba abizigirwa ku mategeko y'Imana yo bikatugora. Niyo mpamvu rero dukwiye kuba abizigirwa by'Imana mu bintu vy'Imana, kugira ntituzorimbuke ku iherezo ryayo, canke duhuvye n'abantu kugira nabo bazorimbukane natwe. Rero dukwiye guhinduka maze tukaba abizigirwa b'Imana. Nivyo ndabasabiye nanje nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza, turamenye tugushima ko wabanye natwe, turagushimiye kuri iki cigwa waduhaye, turagushimiye ku vyo uhejeje kutwigisha. Data mwiza, duhe kuba abizigirwa, Data mwiza, nk'uko duhejeje kuvyiga, duhe kuba abizigirwa kugira igihe uzogaruka tuzoshobore kujana nawe. Uzokoze mu izina rya Yesu. Amen.